nuko uno munsi rero muri ubu bucagucagu bw'uyu munsi batoye abantu bashika ku 283. Mugabo mbere yaho muri izi ndwi zibiri ziheze hafashwe abashika 608, harimwo abakiri bato n'abantu bakuze. Mu gikorwa cyo kugira ngo zibungabunge umutekano mbere zikinge amabi yoba zari zigize iminsi zikora, bimwe mu gifaransa bita prevention. Mwabonye abantu bakuze, mwabonye abana, mwabonye mbere harimo n'abafasoni. Bajya abantu mwabonye n'abantu bashika ku 283. Muri iri joro ryakeye nyene niho inyamiramabi zabafatiye mu bice bitandukanye byo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Harabafatiwe mu mashamba y'uruzi Ntahangwa na Mugoboka, abandi bafatirwa mu mashamba y'uruzi Gikoma, abandi bafatirwa mu ishamba riri nyuma ya Grand Seminaire, murabona hajya ku ruzi rwa Muha. Abandi bafatirwa amaja kwitanganyika, abandi bafatiwe mu mashamba y'uruzi Kanyosha mu gice ca Kibenga na Gisyo, abandi bafatirwa munsi y'ibiraro by'izo nzuzi duheje kuvuga ari mu Gikoma, Ntahangwa mu biraro bibiri na Kanyosha. Abo bantu rero tuvuge yuko abene gihugu ba Bujumbura bahora batakambira igipolisi, amara twebwe turabona yuko hari ibintu by'umutekano muke y'abantu bariko bariyunguruza mu ijoro. Twebwe natwe nk'inyamiramabi iyo nkuru tumvise turayikorerako, twasanze hariho ibice bimwe bimwe by'ukuri abene gihugu twasanze batarize busema. Tuvuge nko kwibarabara bita Mwezi Gisabo, Boulevard Mwezi Gisabo, ryarindi bose abarundi bose bahora bazi gitwa Boulevard du 28 Novembre. Mu miseze kwibarabara rikuru Boulevard Mwezi Gisabo haratowe ibiziga bitatu by'abantu, kandi abo bantu inyamiramabi zigiye kuraba ibizasanze bagonzwe n'imodoka. Twari bajije mbega none abantu bawiciwe hehe, bavahe, cyangwa bazanywe ibiziga biciwe ahandi hantu. Ubwo ntivyo biva muri abo bantu baba mu mashamba bashwanye bakicana hanyuma bakaza guta ibiziga hano, cyangwa ubwo ntiboba ari abafashwe gutyo nyene n'izo nkozi z'ikibi zije kubambura hanyuma zikabica. Ni kuri ribarabara kera abantu bari bazi ngo ni Avenue de la Mort, gitwa Avenue de l'Imprimerie, niririduga kwijabe rigaserukira mu Nyakabiga hepfo ya Université kuri Boulevard Mwezi Gisabo nyene. Naho nyene abantu barakunze kuvuga bati hano hantu turahateregererwa n'inkozi z'ikibi mu ijoro. Izo nkozi z'ikibi zica zirukira muri kaya gashamba kari mu Ntahangwa. Hanyuma urumva nababwiye yuko no muri kiya kiraro cya Ntahangwa nyene inkozi z'ikibi twarazisanzeyo, twazinyeguruyeho nyinshi, no kuduga gushikare ya muri ya Misuna iteragiye ku nkombe z'uruzi rwa Ntahangwa muri Mugoboka na Mutanganoro. Akandi gace twashoboye kuja gusakamo nako nyene tukakuramo inkozi z'ikibi ni muri rishamba riri inyuma ya Grand Seminaire la Cathédrale, hagati ya Kinanira na Rohero 1 mu ruzi rwa Muha. Aho rero naho nyene hafatiwe inkozi z'ikibi. Aha niho z'ikibi zafatiwe. Abo bantu twakwita inkozi z'ikibi kuko
ntibamyekana neza, biragoye kuhamenya. Ni muri aya mazu ari muri quartier Gisyo na za Kabondo hafi y'ikiyaga Tanganyika ku ruzi rwa Kanyosha, aho ikiyaga cateye muri quartier. Abene igihugu bagahunga amazi, bo baca bagenda bakubaka nk'ivyari bakibira muri ayo mazi abene igihugu bavuyemo. Nico kimwe na hariya muri za Nyabugete kote y'uruzi bita Mugere. Ahandi rero naho kandi abanyagihugu batubwira yuko hatameze neza, naho nyene twasanze hari udushamba binyegezamwo, ningahiru haruguru ya Kotebu kuri aka kabarabara k'amabuye kari hagati ya Efingagara na cya kibuga cy'umupira cyitwa Centre Technique. Naho nyene baravuga yuko bashobora kubategeraho ugasanga barasahuye, ari udufaranga umuntu afise mu mufuko, ari agatelefone, ari agasakoshi n'ibindi. Ahandi hantu akandi gapuwe nako nyene ikindi kibanza batubwiye ko naco nyene kitari cyorohereje abantu, ni muri aka gashamba mubona imbere y'ibiro bikuru vya komisariya ijejwe ingenzi, benshi bakunze kwita PAF. Egome kuri uvuye kuri umutwe w'ibarabara rya Bucunyori winjira muri quartier Kigobe. Aho se rero Inyamirama bizumvise ayo makuru yuko abantu bariko baridoga, zarakoze igikorwa kijanye no kuraba no gusuzuma barabe vy'ukuri. Nuko uno munsi rero muri ubu bucagucagu bw'uyu munsi batoye abantu bashika ku 283. Muga mbere yaho muri izi ndwi zibiri ziheze hafashwe abashika 608 uhereye ng'ahantu kuri ibi biti byo ku Ntahangwa bahita kuri Boulevard du Peuple Murundi, kukiraho ca Ntahangwa hamwe bita ku Binyoni, murabona aho ibiti byinshi biri, ukamanuka mu Ntahangwa kote Buyenzi gushika ku kiraro kiri haruguru ya Brarudi. Ho bahafatiye abantu benshi cyane bashika 608, harimwo abakiri bato n'abantu bakuze. Kwibarabara gicenda route nationale numero 9, ibarabara riva ngaha kuri Rond-Point des Nations Unies kuri permanence ya CNDF de Derija ku Muzinda, naho nyene hafi y'ikiraro ca Gikoma hakunda kubera ubukozi bw'ikibi cyane cyane kuba taxi moto no ku bantu biyunguruza kuri twa dukinga tw'imoteri bicajeho dukuki, ugasanga umuntu yatse lift canke habuze ngo ntwaraha, yashikaho bagaca bamukivya. Abo bagizi ba nabi nyene bagaca badorongera mu mashamba ya Gikoma canke hirya gatoyi hariya muri amashamba ya Nyabugete za Kivoga. Hanyuma nagira nibutse yuko uyu munsi hafashwe mwo n'abana bamwe bafise bari munsi y'imyaka 18, bafise imyaka 16, 15, 14. Mbere hafashwemo n'agahinja kari kumwe na nyina wako n'abandi bakuze. Nibutse yuko harimo rero muri abonye b'igitsina gore bashika 16. Naho camvuga nk'igikorwa gikorerwa kuri aba bantu bashitse hano muri kino kigo kijejwe kurondera amakuru y'umutekano. Aba OPG baca bakora igikorwa cyo kurondera umwidondoro w'abo bantu. Abana bashoboye kumenyekana basubizwa mu miryango iwabo, badoshoboye kumenyekana naho ni igikorwa duca dukorana n'ubushikiranganji bujejwe gufatana mu nda kugira ngo barabe ingene abantu batunganirizwa. Abantu bakuze nabo bafitiwe muri ubwo buryo, turagerageza nabo nyene kubarondera umwidondoro wabo, mbere tubafata n'amasanamu bishobotse, hanyuma bagasubizwa nabo nyene mu ntoke z'ubutegetsi
bw'iwabo muri icyo bita administration locale